n'umurundi Bface n'umuririmbyi w'umurundi Bface n'umuraperi avuka mu ntara ya Kayanza amazina yiwe yitwa Girukwishaka Boniface. Yego je umuntu uko yamfata uko ashaka kubera abantu baragoye reka kumburira indero gusa kubera mburiye indero nanje nca nsanga nashavuye nca ngigazo kubera je nshavuye ngigazo barigeze kuntu mu muvyeyi nanje ndabazanye mu taxive ko ndiko ndaririmba je abanyeshuri bose bacibaze ku madirisha. Hello guys bakunzi ba Bukimon TV subira ndabaramutse kandi no munsi rero naho ntivyoroshe cyane ndavuga ikinde kiko ndi kumwe n'umuntu aza kubaryohereza ndabarondeye iminsi itari mike ariko no munsi twabonanye ni naco twabemereye kubakorera je ndacari biri ariko ni Bukimon TV mu kiganiro twise inkuru shure reka fata kanya je mbanze ndamuramutse ndetse ace nawe abaramutsa ndagukore mu birisho fresh sana ukawa kama dawa ariko ibintu ni kuremera kumbo ni mengi zusi hari ukuntu risigaye rigenda biveze nibisanzwe ibizigo nk'ubu bigeze murangaye nko yaba ndiko ndagurisha ari kubivuga yamvuga yo wabiguze ariko ndagurisha cyo twihoze byihoze tunaso ngira amenye uvuga ngo natho ariko bigusaba gutaha kare naho yo ntibisaba gutaha kare kubera nyene ndinze nsohoka ntabwo ndatererege mbaza nabiteguye ingene nabonye ingene waje turagwaye kaze rero kuri Bukimon TV. Urakoze cyane bro. Bface je ndakuzi nk'umuririmbyi nakumenye kubera umuziki ariko hari abari bakuzi avant nuvuga nabo mwakuranye canke wavukiye Bface mu ntoki. Bface n'umurundi Bface n'umuririmbyi w'umurundi Bface n'umuraperi avuka mu ntara ya Kayanza amazina yiwe yitwa Girukwishaka Boniface. Yego yashoboye kuvukira muri commune ya Matongo ashobora kwiga aho nyene primaire arayiheza amasecondaire yiga i Bujumbura ari naho yahereje uno musi rero ndi Bujumbura nk'umurapa basirimutse nyene ubu nyene nsa n'umuntu w'Ibujumbura nk'umurapa shabira no gutoka rero buriya kuba umurapa je hari n'igihe nibaza ati Bface yatabaza kuba ari umuraperi ikuri ibindi bintu byari kumutoka birahari uza gusanga nyene umwe wese aberwa n'ivyo abarimwo nyene yego Bface baza kutubwira rero uno munsi batubwiye uriwe ariko umuntu yo gufata gute Bface n'umuntu ameze gute rero no munsi uretse ibyo buraperi je umuntu uko yamfata uko ashaka kubera abantu baragoye abantu barafise ingene babona na umwe wese abo hari n'igihe ubona ati iki kintu yari kugitwara gutya ubwa wewe mu mutwe we siko abibona rero urumva je uko yamfata kose ndakwakira uko nyene ureka kumburira indero gusa kubera mburiye indero nanje nca nsanga nashavuye nca ngigazo kubera je nshavuye ngigazo rero ukarisha kabisa rero umwe wese arafise droit ziwe commentaire yivuga uko ashaka je kizira kumburira indero byonyene kubera iciyumviro ciwawe je ndacakira uko wagishikirije yego nta kindi kurenga atari byonyene tu ngo barapere mwamana imihari nta muntu atayifise ahubwo bafise faso y'ingene bayigaragaza nta n'umwe adafise imihari kubera ko nta n'umwe adafise deception urabuze ikintu cakubabaje ni na vyinshi none ubaza yuko imihari utiri urayijya inbox hari urafise abo mushwara urafise abo muhira urafise ibintu urafise umuntu usanga mu bana atashashe ugaca umubwira ibintu wagize wapi iyo ni imihari cyangwa ugasanga umuntu aguheraniye baramwishuje aguma gukwepa ugaca usanga uri kuri dog iyo ni imihari urumva rero umwe wese afise imihari nyene yisangije afise ingene gusa expose tu n'ahandi hoho nta muntu n'umwe urabizi ko bavuga ngo n'umwami yaratira urushinge ni kuvuga nta kintu twese turafise ibitubangamiye bitubakira undo flow ubundi wize kushora igitwa gute primaire nize ku mashuri ashika kuri 2 bihunge hamwe na Mpemba ni kuvuga iyo natanguriye ko ni bihunge
hama ikurikirana impemba ni kuvuga nahize gushika mu wa gatatu hamwe hose nahize 3 yego nshize muri 6e rero nshindazi no 6e nayizi kuduga makanenge wahora umanuka i Bujumbura utaraza kwigina nari maze kuza nka 3 fois yego mugabo sinari naje kuhaba umaze kumva ko Bifese agira je Bujumbura kwiga atari kubayo navuga kwiga je n'ivyigeze binshitura kubera urumva ntibwari ubwa mbere nari maze kuhaza naraza nje kuramukanya kubera ndafise amafamiye hama nkasubirayo barohamenyereye sinari ndahamenyereye cyane ariko nta cyari kunshitura cyari gihari secondaire wayize secondaire nayize mu Nyakabiga kuri Étoile de l'Espoir hama niga kandi no mu Ngagara kuri JB ndagaruka kandi mpereza kuri Etage okay Bifese yize biki ico gihe nize telecommunication hama ntango université umwaka umwe gusa narawuheza numva amaso arandembeje urabona ko n'amarori nasize hano no matara none ko ariko aramera ndabona ukanura nkuru nkanura nk'impene y'imbitse iyo ibitaramenyera ahantu hari ukunene urabona n'ibyo Antoine na Antoinette ariko ni fresh watanizo we yayivi none murambona blaze ariko umuntu aribaza uzobandanya je ndumva nyene binkundiye nzobandanya ariko urabona ko narivuye ndafise amaso nzoraba nyine nsimbire kubera ishuri nirita umwaka twendibuka tukiri abana hari ukuntu twatura bita amashite amasantushe ugasanga nibyo duhugiyemo cyane cyangwa ubundi mwanya ugasanga turi mu mipira duha ishusho yawe mu bwana ishusho yanjye mu bwana je narakina football rwose nyine ibintu nk'ibyo narakinira na etablissement mugabo harakuri Etage warahakinira nshitse muri secondaire sinabibandanije naciye nifokaliza ku muziki ibintu nk'ibyo nyine mugabo ibintu bya football kabisa nibyo byantwara ubwenge cyane tundi natwo tw'ubwana nawe uratuzi nyine nitujya nyine two kuyerera amabiye ibintu nk'ibyo hajya burya wavuka imatongo hajya nyine abantu baca bagenda batembereza inyama nini n'andi kaburimbo gutya juste uvuye ibanga barakubise amabundi ibyo biranga kakira nyine n'akahe kantu wibuka ukiri matongo nk'akansolite wowe warakoze kansolite nibuka niga mu wa 5 naricarana n'umukobwa umukobwa twicara turi yicara hagati yanje mwari batatu ku ntebe batatu sasa rero umukobwa kweri nyine yari afise odeur itameze fresh sinzi byari byamubaye sindabivuga urabizi byo muri primaire ni giti kwenda mbere cyavuga wowe kwanza buranuka we cika ukugenda hariya yo nari gutu yacaja kundega muri direction andeze muri direction yagiye andeze muri direction aje abantu umuvyeyi bana umuvyeyi kabisa ndavuga ngire nkubitwe walaye shitse muhira ariko vyo wanje n'umubire nangora turajana arambwira arambaza ivyo nakoze ndabimubwira ngo ivyo ndivyo bantumira koko shitse wacu amushira ajya imbere amushira imbere abanyeshuri atangura kuntera ubwoba avuga acazazanye inkoni ya bien ashitse hajya aravuga jingira nkubitigoye vrema nubwo yambeshe ngo ntangorane wallahi kabisa ndapigwa mbere y'abanafunzi kweli hama arabaza umwigisha none mumubwire ibyo mwampamagariye umwigisha aramubwira ntavyo yakubwiye none umuhungu wawe ngo none abimbwira gute kandi ari mwana myewe bimbwire wenyine arabimubwira nyene okay asharabaza umukobwa ngo aramubaza none ivyo bariko baravuga nivyo canke sivyo aravuga ngo yego je yamputse ngo je ngo ndanuka ibi nibi okay aca mubwira ngo none abikubwiye ni igiki washoboye gukora kugira ngo nusubire kunuka aca mubwira ngo
ngo jewe ngo urumva ngo je imisi yose ngo nta kindi kintu nkuko atari ico ibikini biki caravuga abwira abana twigana tubana hafi yatanga kubwira uyu nama namukubise ntiyumva gusasa rero ngo ubu ndamuzura amaso ateka atahe gusa ahejeje kubivuga nyene mugabo urumva yari nko kunkuvura ahejeje kubivuga acavuga ngo ariko nawe agakobwa ubimenye neza umuntu atoga ategereza kunuka ifoko nawe utegereza wisubire nikasema kumbe ve yangu ni mesha ataranka variance acambwira ngo tugende ngo wenda kuzura amaso aho dushikira dushitse hanze acambwira ko ntiwabona yuko nariko ndakuvugira wowe kumbe nawe ntibona kure wowe uri umubona abikeshi hapo sasa arachahari vie yarahari yarahari kandi vraiment nk'umublagere warataye ibyo byashikiye muri primaire numva nibuka nyene nkumva ko nakoze amantuze ya grave kuko muri primaire hategezwa ko hari hindero sico kimwe no muri nandi mashure muri université canke muri secondaire muri primaire ubuzi neza ko uko bitwa ubitsi sasa nuko nzo nizo insolite wibuka hanyuma rero secondaire watubwiye ko secondaire acuza kuyiga ni Bujumbura ho naga kiwibuka vyambaye ko kwishuri canke muri iyo myaka nyene secondaire muri secondaire navyo nibuka neza vraiment gusa nyene ama insolite ntabura barigeze kuntu mu muvyeyi nanje Bujumbura ndavuga jewe ibintu vyo kuriha minerval canke kuriha loyer kuriha ration yani ibintu byose bikenerwa ku muntu Bujumbura jewe natanguye kuriha ishuri niga muri 7e mpaka ndonke diplome ariwe wirira yes sasa rero umwigisha ashobora kuntu mu muvyeyi je nace mpitana uwo mbonye wese umunsi umwe rero ndabazanira mu taxi ve barabibona ko baranyirukanye ndamutora kwibarabara ati ngo mvugiye baci barambwira ngo uwo taxi ve utenga ngo hari cyo mufana timwe mwantu umuvyeyi kandi naramaze kubona umuvyeyi aza kundihira minerval nga sibisigura ngo je nije ndi umuvyeyi none nimba ndi umuvyeyi gutuma umuvyeyi hari kuri hejuru kuri Etoile de l'Espoir abaniga mu wicenda urumva nari mu adolescent nari inshuje cyane wiyumva karate ivyuma byinshi urabibona umusani yatanguye kuririmba n'ivyo hama uwo munsi nyene barandeka ubugira kabiri nje ndabazanira kandi gatipe yashikambaye ikirato kwera narumva nkoza amakosa n'ivyo baguhanisha kugutuma umuvyeyi ariko nkababwira ati je nawe umuntu w'umuvyeyi mumenye ko ari je ndi umuvyeyi kwera ko muri no mwanya nta muntu numwe ndi guhamagare uwo muhamagara wese mu mwakiru urumva agatipe nzanye gacikaza kambaye ipantaro ebana kayiyambariye ino ariko uva ari derangement acafunga n'igifungo cyo ngaha n'ikirato kitagira se muri direction tangura kuvuga ibyongereza byinshi sana arabacanga Afroje yaboneka ko ari umwana kuri jewe ndamushikanye ngo tugutuma umuvyeyi ukazana mutoyi wawe none nababwiye uwo nzozana nubwo nyene jewe utarabona umuntu azakundira minerval nimuzomvuruge jewe muzo ntwa niwe nzozana mutampamagaye tubiregirarize nk'abantu bakuze kwa je ndakuze abari bamaze kwimba umuntu akuze nari numva ko nari nirihije simba nkuze none hari yakiragiye bakora iki kugira hari amadidi menshi umuntu ashobora gukora i Bujumbura cyo kimwe na ruguru ibintu bikagenda fresh sana kandi ukiga bien hari n'inzu niyo warayipangiye inzu niyo cyane gose ubimenya byose uwo munsi rero ebana guhera uwo munsi wabaye umunsi wa nyuma abantu mu muvyeyi kuko karabaderanjije karabagora karasubira karabagora bavuga ikirundi akavaje ntavyo numva bivuge mu Congereza sawa kubona ni derangement acavuga ati genda hari gashiya uko ariko naratekereza nari nsanzwe kandi je narabaye na doyen narabaye delege barabona ko ndi umushinga ntaye gusa je ngumutse ngumuka naye ariko ndubaha ndafise respect ndubaha jewe ikintu cyose abantu bose du couple two muri inférieur dushushe nyene baza kwitwara kuri jewe bashwanye aci ndabahuza nari umushinga naye kuva kera no munsi vraiment okay tugire rero Bface umunsi wumva ko Bface yoja mu muziki nigiki cagukweze gituma wumva woja mu muziki je nshiga kuri Etoile de l'Espoir ni association y'abantu bo muri université hariho
hariho ishyirahamwe ryitwa Focode ryarimo abategetsi benshi, ryarimo abaprofeseri benshi, ryarimo abadiregiteri benshi nyine b'imihingo myinshi. Sasa rero hari ukuntu bafeta bonane iminsi yose ku mwaka, bagakora nyine fete ya vrai, bagatumira aba ex-president, aba ministre, aba journaliste bakomeye. Sasa rero nanje nari mfise iyo mpano ko natangiye kwandika umuziki niga muri 6e, ariko sinari bwaje muri studio. Nkandika nyine amajambo tu abaye nyine adafashe, umugabo nyine urumva nkumva nyine ko urabona bimwe byo kuvuza ingoma ku ntebe nama nabihaniwe kenshi, kumva nyine wiha beat mu mutwe ukivugiriza ikintu bikibara. Hageze no muri no guca amanota, ibintu byo guca amanota kuri ahantu hose nize muri primaire, nari umustar. Ivyo rero ngiye kubibona ubu ko vyatanguye kera ko ndiko ndaririmba, jewe abanyeshuri bose bacibaza ku madirisha. Narasubiramwo atamasoni mfise, nkasubiramwo indirimbo za Bakamedion, nkasubiramwo indirimbo z'abandi. Sinavuga ngo niringara, indirimbo yose hitinze nabandi ayizima ama melody muga ntazi ngo bari kubavuga ibiki. Nkabifata bien, nkaririmba fresh, abantu bose bakanansubizamo umengo ni show. Sasa rero ngiye kubiromarika ubu ko bifise origine gushika no munsi. Maze kubona ndiko ndaririmba ibikorwa byanje bakapressure. Umva abanyeshuri biga kuri etablissement bose bankundira gusubira no munsi naho ndirimba ivyo wanje kandi bakabikunda, bikanagutunga. Bikanantunga. Rero ico gihe niga mu mwaka w'8 babitanguye kugira ayo mantuze ama fete. Sinandika indirimbo y'iyo Focode nyene, ndandika ndayiba propose barayikunda. Ariko sinari mfise ntuze yo kuja muri studio, sinabona ngo nje hana cemfata ya beat ya 50 Cent abantu urumva yari live kubisanzwe. N'ubundi wiyumva nk'umuraperi? Nimba nk'umuraperi nakunda kurapa kabisa kuva kera. Ni iki cyatuma urapa? Naramukunda 50 Cent, naramukunda Chili Benz, naramukunda Ludacris, naramukunda Eminem, narakunda rap nyene nyinshi z'abantu ze ba Professor J, ibintu nk'ivyo. Rero uwo munsi ndavuga ati reka je nikure mu bwoba. Hari abantu benshi bakomeye vraiment, nakubwiye ko bahari aba ex-president ba kera, aba ministre ibiki. Hashika nyene nje barampa micro nyene ndaririmba na costume kama kawaida. Wa costume. Flows kimesha kubera ko je numva naravyimva ngo bya vrai. Tuciciza ko gatoyi kuri iyo two. Nibuka ni ibintu nyene urumva ja Focode nyene. Wandikaga mani ibijanye n'ishira hamwe na pibe kwisanze. Ndayiririmbye bose barapressure, barafata ijambo baravuga ati courage. Batanga kuvuga ama courage na je ncivuga ati ifo ko niyumviriza nandi. Nje muri studio apana bimwe byo kuririmba ngo bihere gutyo ntaze kwumviriza. Cyenda tangura kuririmba. Hariho groupe y'abapeti twari kumwe mu isite mu Nyakabiga niyo nakuriye. Mama yatangoje. Yari yitwa gute? Mbega yitwa ngo Kamara. Ndayibagiye byo. Nayibuka ndayikubwiye. Turagenda tangura turi babiri turaje muri studio. Umuntu wa mbere yatwakiriye ni Akes. Akes yari akiri umwana akorera indirimbo muri chambre muhiri wabo. Kugira ngo muri recording acusanga nka se na nyina bariko barajya wacubanza gupowesha kwibarabara kavuga ati abantu bakimariza ndo tunayingiye. Twaririmba dufise micro mu ntoki gutya, manake ni machine na carte son, hanze yo carte son sinibaza ko yari ihari. Ni micro urumva ni machine abana n'utundi tuntu yafyidikiriza nyene nazi, ariko nyene indirimbo ikaza. Sasa rero nyene keep it up kuri Akesi yatwakiriye bwa mbere akiri umupeti. Ntangura kumva nyene kumbe flows zanje zimeze gutya, ndabitwaye ku ishure. Abapeti bose baravuga ni wewe fresh sana kabisa, gusohoreye barabikunda. Hariho n'abajournaliste bamwe bavyumva akabicishamo nyene ku radio muga kumva ntibifashe agaherera ngaho. Buke buke nje ndatangurira ngaho ndaza ndaririmba pore gushikaho rero nja muri studio je nyene ndakora indirimbo zimwe abantu nyene ho baratangura kumva kabisa yuko nabaye umuririmbyi. Yaho gitangura urumva wemeza muhiri wanyu mu nzu, hamukemeza kwibarabara, kemeza abanyeshuri mwigana quartier, urumva ugasubira ikomine province hamarera igihugu cyose kigashikira. Kono mu mana bari inyuma y'igihugu barankurikira. Ni vyoroshe. Mugenzi wetu ibintu birakomeye cyane.
hanyuma rero hariya indirimbo ya mbere rero wibuka yiwawe yakujanye muri studio nyuma y'iyo group yitwa gute? Bo indirimbo ya mbere natangiye gukora ndi jenyine yitwa Hip Hop is my style. Buri rero ya mbere niyo ya mbere kandi urumva yari flow nuba yivugije ni flow kabisa zirenze, ariko imbere yaho hariho ama featuring menshi naririmba. Hari umukobwa yitwa Baby Shoe mvuye muri iyo ntuzi ya mvuye muri iyo group y'uwo mutipe twaririmbana ubwa mbere. Hari indi naririmbyemo kandi umuntu yaturi recording ari Liza gishika muri Hope Studio muri Ville hamwe n'uwo bita Clovis Pro akora muri Agape. Yes, nibo badukorera indirimbo n'uwo mukobwa. Indirimbo turyoshe nyine turukundo. Bo abantu bitwa ba David Kamel bagikora kuri Bonesha twakira bien, indirimbo zirakundwa kabisa muri kiye kiganiro nkamva abantu ba telefona tugiye kuririmba tukabona barabikunze. Indirimbo rero après ngaho nkabona umukobwa ntari intéressé cyane, ntari courageuse nka je nkuko nyene nanje nkuko nabishaka. Je nivira kwishura na uniforme no mu biganiro muri Asiatique Culture heho RTNB nderagakura, ariko wewe bazumva ngo je sinja mu kiganiro kuzuba.